igitabo ca Deuteronome nkuko tukibona ni igitabo ucumvise nyene ni gusubira mu vyagezwe. Urabona yuko intumbero yaco ni gusubiramwo ivyagezwe. Niyo mpamvu citwa Deuteronome seconde loi. Abaheburayo siko bacita, ariko igihe Bibiliya yahindurwa mu Kigiriki mu kinjana ca gatatu imbere ya Yesu Kristo mwaka 250, kino gitabo caciye citwa seconde loi canke itangwa ry'ivyagezwe rya kabiri. Mugabo ivyagezwe vyatanzwe kabiri, mugabo ivyagezwe vyagiye birasubirwamwo. Iki gitabo candikirwa canke aya majambo ari muri gitabo abwirwa urunganwe rwavukiye hehe? Rwavukiye mu bugaragwa. Mwibuke twakoze igitabo ca Nombre, hama turabona ingene pendant 40 ans Abisirayeli bamaze kugarariza Imana i Kadeshi Barnea, vyasavye yuko Imana ibaherengeteza mu bugaragwa kumara imyaka 40. Abariko barabwirwa n'igitabo ca Deuteronome n'uruvyaro rwavukiye mu bugaragwa. Abavyeyi babo nibo bavuye muri Egiputa. Alors, mu vy'ukuri ni nkaho yaba bikunda Mose yari kwifuza yuko abahereza umwe wese agira kopi ya bino bitabo vyose binde vya mbere. Ariko murabizi turi mu gihe inyandiko zitoroshe kuronga. Abantu bigishwa biciye mu kumva oralement. Donc les écrits, kugira ngo uronke igitabo cawe byasaba wiyimurire wewe wenyene n'intoke zawe ku nsato z'ibikoko. Ivyo rero mwaca muvyumva. Urumva nka Genese yashaka kuva ngaha gushika hariya kujya clôture. Hanyuma ugaca uyizinga, bayita umuzingo w'igitabo. Ugaca uzinga irya nsato, urya rusato. Urumva ko bitari vyoroshe. Ni nkaho Mose yari kwifuza yuko bijya nyene vyabwiye urunganwe rwa mbere, umwe wese agira kopi yavyo. Alors Deuteronome ni nka resume ya Pentateuque. Ni nkaho Mose avuga ati nashaka ndabasubiriremwo ivy'Imana yavuganye n'abasokuruza haheze imyaka 40. Alors nashaka murabe Pentateuque Deuteronome imeze nk'icegeranyo c'ibitabo bitanu vya Mose, ku buryo iyo Abisirayeli bariko baravuga igitabo c'ivyagezwe kenshi baba bariko baravuga igitabo ca Deuteronome. Si kenshi umwisirayeli yashobora kuronka akaryo ko kwisomera. Twe turafise ibakwe, urafise Bibiliya, urahera muri Genese ukaja muri Exode ukidagadura uretse ko tutanabisoma. Mugabo ku Bisirayeli igitabo kimwe cabegeraniriza ivy'Imana yavuganye na Mose cari igitabo cyo gusubira mu vyagezwe. Alors Mose abibwira urunganwe rushasha kugira ngo arusubize ku matanguriro meza imbere yo kubinjira mu gihugu c'isezerano. Mwibuke no rugendo rubashikanye ku nkengera y'uruzi rwa Yorodani bagira bajabuke. Aha turi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana ane na gatandatu. Mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana ane na gatandatu, nyuma y'imyaka 40 bariko barerera mu bugaragwa nyuma yo kutumvira i Kadeshi Barnea. Alors Mose avuga ati nashaka mutahure bino bintu. Intumbero niyo kwibutsa runo runganwe rwa kabiri rwavukiye mu bugaragwa. Abibutsa mugabo abavertisa ababwira ati mwibuke ivyatumye Imana yiba basokuruza abavyeyi banyu kwinjira mu gisezerano. Donc yibutsa yavertisa. Ubwa kabiri yibutsa yenstruiza. Uravye igitabo ca Deuteronome kirimwo novuga nti isubiramwo ry'ivyagezwe bimwe bimwe vyagiye biratangwa mu guharura no mu bareba. Harimo isubiramwo ry'ivyagezwe kanaka. Imana ntiyifuza yuko bano bantu batamenya ibigize urufatiro rw'isezerano y'Abisirayeli n'Imana. Imana idufashe. Ubwo muriko muranyumviriza. Reka ndababwira, iyo wari we wari kugira gute? Ikintu amajambo yanyu ari guhereza ko uri umuridere politike, umuridere urumva imbere yuko Abisirayeli binjira batangura amakonkete, wari guhereza kuki? Wari kubacapira carte ya terre promise,
ukabigisha ama strategie militaire. Ati urabona jewe urabona ngira mpfe, Imana yambwiye ko ntazoja bukana namwe, kandi raba ibibarindiriye, igihugu kimeze gutya, igihugu kimeze gutya, ukakibacapira kurya bacapa amakarata y'intambara. Kandi ukabigisha ingene aho bazokwatakira, aho bazoca. Ariko Mose siko abikora. Asanga ikintu gikomeye akwiye kubabwira imbere y'uko apfa, nukubibutsa ibigize isezerano byagezwe by'Uhoraho. Amen, amen, amen. Ndazi ko abantu ngaha anya amenyere gusoma ibitabo, intambuko zitanu zotuma umuntu akomeye, ibintu bine wokora kugira ngo utunganirwe, ibintu indwi hamwe ubikoze. Hari amajamba indwi urayatura, ugaje urashira mu modoka yawe ikagusubiramo. Intumbero ni yawe, ukeneye gusa ibintu bike byo gufasha gushikira indoto zawe. Ariko Mose murabona nta kimwe akora muri ivyo, abagarukana ku rufatiro rusanzwe rwo kumvira isezerano. Niyo majambo yumva ko ariyo majambo yoherahezako, ariko arabwira urunganwe rwavukiye mu ngaragu. Ni gutyo rero Mose ategurira Abisirayeli kwinjira mu gihugu c'isezerano, mu kubavertisa yuko nibahonyanga ivyo bigize isezerano bazomera nk'abavyeyi babo. Rero abibutsa abavertisa. Mu gitabo cya Deuteronome muzobona ingene agenda ababwira ivyashikiye abavyeyi babo, ingorane bagize, ingene Imana yabahanye. Rero abibutsa abavertisa. Muribuka ko na Paulo ahagarukana zino nkuru z'Abisirayeli mu Korinto, avuga ati ivyabaye ku Bisirayeli byatubereye akarorero. Si inkuru gusa ariko arahakonta, Bibiliya ntirimo gusa inkuru, ariko ni inkuru mugabo zirimo ubutumwa, zirimo ikigumbagumba c'Imana cyo kutuzigama kugira ngo zidushikama. Hari igumbagumba c'Imana c'uko twaprena kubitagenze neza kugira ngo dushobore gushika aho yifuza ko dushika. Rero abibutsa abavertisa. Ubwa kabiri abibutsa abenstruiza. Tukaba tubiraba mu madiskuru atandukanye ya Mose, arabenstruiza. Hari ivyo batari bazi. Abo tuko turakora igitabo ca Yosuwa kuri Eglise, dusanga bano bantu bigeze banakebwa. Iyumvire, nibafise n'ikimenyetso ca alliance cyo gukebwa, kandi Mose ntabakeba imbere yuko baja mu igihugu c'isezerano. Rero bano bantu bari bleu, n'urunganwe rushasha rutari na circoncis, rudafise ku mibiri yabo lo signe d'alliance. Kandi Imana yaravuze ati nihagira umuhungu muri mwebwe atazokebwa, azoba yishe isezerano. Yosuwa niwe azobakeba. Igice ca gatanu ca Yosuwa. Rero n'urungano rukeneye kwibutswa no kubwirwa ibijanye n'isezerano. Mose rero arabikora mu kwibutsa bimwe bimwe dusanga mu bitabo twaheraheje ubwa mbere. Ubwa nyuma abibutsa abankuraje, abatera intege kubera bari ku nkengera y'igihugu c'isezerano. Abibutsa abankuraje, abibutsa abamotiva, abibutsa bwati urahari kumwe nawe, urahazobagwanira, urahazobakomeza, urahazobashikana. Amen. Abibutsa yongera abatera intege kugira ngo bagire ivyizigiro by'uko Uhoraho azobana nabo. Niko navuga ko intumbero nyamukuru y'igitabo cyo gusubira mu vyagezwe no kwibutsa mugabo. Mose yibutsa akebura canke yavertisa, yibutsa yenstruiza, yigisha, ariko kandi yibutsa atera intege kugira ngo barabe imbere aho bagiye kujabuka. Muzana w'igitabo ca Deuteronome nkaho gifise amahogare atatu. Igitabo ca Deuteronome kiraraba inyuma, iyo kiraraba inyuma kibutsa Abisirayeli ibyabaye, ibyagenze nabi, bakwiye kwiga kandi bakitondera kudasubiramo. Igitabo ca Deuteronome gifise kandi regard dans le présent, aho Imana ubu uno munsi iri kwihamagarira runo rungano rushasha kuba abantu bumvira. Igitabo cya Deuteronome gifise kandi regard iraba imbere, aho Mose ahamagarira runo rushasha kuraba imbere, kwizigira Imana kuvyo izokora, yasezeranye kubahereza igihugu c'isezerano.
amen. Murabona rero ko ni continuité twareye mu gitabo ca Genese, Imana itwereka uru ruvyaro rwa Aburahamu aho ruhera, amamuko yago, ahandi Imana izobasanga bari muri Egiputa, mu kiampire kinini, hanyuma bagatangura kugirirwa ishari n'abafarawo bakifuza kubextermina, hanyuma muri Exode Imana ikaza kubacungura n'ibikorwa vy'ububasha, hanyuma igasezerana isezerano nabo muri Exode 19 kubandanya, hanyuma igaca itsindagira isezerano mu kubabwira ibindi vyagezwe mu gitabo cyose ca Levitike, itsindagira, hanyuma igashitangura guhagurukana nabo ngo binjire, imaze kubahereza isezerano ikaritsindagiza ivyagezwe birenga 600 usanga mu gitabo ca Levitike. Hanyuma Imana ivuga ati ubu rero harageze, ubu mwatahuye ivyo nshaka, ubu mwamenye ivyo ngomba, harageze ko twinjira. Ariko bagitangura intambuko ya mbere yabaye intambuko mbi, twavyize mu gitabo cyo guharura. Intambuko barishe ikiguzi c'imyaka 40 kugira ngo bayisubire izindi ntambuko nziza. Igitabo cya Deuteronome kibasanga aho hantu bamaze kurangiza igihano c'Imana c'imyaka 40 kugira ngo yinjirane ishitse amasezerano yayo ngo n'urungano rushasha rw'Abisirayeli bavukiye mu bugaragu. Alors nashaka ndababaza, igihe twari muri Chateau Neuf two turagira intangamara y'igitabo cya Pentateuque, muri biki ibintu twavuze kujanye n'ingene bino bitabo vy'itano vya Mose vyubatse nk'ama traité d'alliance yaranga bijya bihugu vya kera. Nugira ngo dufashanye, iyo kuragira etude biblique dushobora kugira etude biblique nziza igutamenye akameremere k'inyandiko, nimba vyo kuri Pentateuque yanditse nka traité d'alliance, nka traité iba hagati y'umuroi vassal n'umuroi suzerain n'umuroi souverain, hanyuma structure ikaba iri muri bino bitabo bitanu ikaba irefleta ingene ayo matraité d'alliance politique yakogwa cyane hagati y'abami b'abaheti bari badomina kiriya kirere c'i Kanani, hanyuma Abisirayeli Imana igaca ivugana nabo ikoresheje ingene amasezerano yakogwa mu bihe vya kera, uburyo aganiriza igakoresha vya bindi nyene bisanzwe bihari. Hari umuntu ariko aravuga tuko turagenda uca Yosuwa avuga ko gukebwa yari sinye special Imana bahaye atandi moko yara fisiyo sinye, mugabo sivyo. Lonta imbere yuko Abisirayeli bakebwa, abanyegiputa barakebwa, Imana ikoresha ikintu gisanzwe gihari ikagihereza insobanuro nshasha yoyo itanze. Alors na kino kintu kijanye n'isezerano, Imana ntiyemvata structure ivuye mu ijuru, ikoresha ingena amatraité politique yagenda, ingena amasezerano y'ibihugu yagenda kera. Alors muravyibuka nyene twabivuze, amatraité bafise préambule, prologue, historique, hanyuma bagaca agira amastipulation, hanyuma bagaca bunga iryo sezerano, ni ukuvuga umwanya wo gushirako igikumu, hanyuma hakabaho imigisha ijanye no kumva iryo sezerano n'imivumo ijanye no kumva iryo sezerano, hanyuma hakabaho n'ivyabona bishingira intahe iryo sezerano. Rero twarabiravye tugira intangamarara tuvuga ingene ibitabo bitanu vya Mose bimeze nka traité d'alliance, ko igitabo ca Genese iyo kiravye neza ni igitabo kimeze nka préambule, ni igitabo kitanga kuvuga ati mbega aba bantu bagira bunga isezerano n'Imana ni bande, vyatanguye ryari. Igitabo ca Genese burya ahanini nkuko mumaze kubibona gifise amashapitre atari makeyi nka 50, ariko amashapitre avuga isi ya kera y'imbere y'Abisirayeli n'amashapitre 11 gusa. Kuva kuri chapitre 12 gushika ku mbere y'igitabo ca Genese havugwa iki? Havugwa amamuko y'abasekuruza b'Abisirayeli. Abantu bimvira ko igitabo ca Genese kivuga ari igitabo kitubwira donc l'histoire du monde mu buryo bwagutse, ni juste 11 chapitres. Ariko kuva kuri chapitre 12 gushika kuri chapitre 50 ariko baravuga abasokuruza b'ihanga rya Isirayeli. Kubera iki? Muri préambule les parties zigize isezerano zari présenta. Turatugenda mu mamanza bavuga ati mbega iyi miryango igiriye ngo isezerano muri bande, bavuga ati twebwe turabaki, turabahinda cyangwa turabaki.
kugira mvuge ya miryango yanyu, kugira ngo iyo miryango imenye ati mbega aba bantu tugira twinjiye mu isezerano ni bande. Igitabo cya Geneze kimeze nk'iyo ntangamarara ya mbega iyo mana igira isezerano n'Abisirayeli ninde? Ni Imana yaremye ijuru. Mbega abo Bisirayeli bagira binjira mu isezerano n'Imana ni bande? Amamuko kuva kuri nde? Kuri Heberi. Ijambo Abaheburayo ntabwo ijambo Heberi, Tera, Aburahamu, Isaka, Yakobo kubandanya gushika babe ihanga. Igitabo ca Exode kizana iryo hanga hamwe n'Imana ku musozi wa Sinayi kugira ngo bagire iki? Kugira ngo bunge isezerano. Bibera hehe? Muri Exode 19 gushika kuri 20. Ariko mwibuke isezerano ryose ryaba rifise ibiriranga. Imana icivuga ati ibi nimubahiriza ibi ni stipulation. Amasezerano yose afise amarticle yo kubahiriza kugira ngo iryo sezerano rigume kandi rigira insiguro. Hama twararavye ingene igitabo ca Levitike ni nka extension. Ni nka extension yiki ya vya bindi y'amastipulation Imana yavugira hehe? Ku musozi wa Sinayi. Mbega muravyuka ko amajambo Imana yavuze mu gitabo ca Levitike yavugiye hehe? Twavyize hehe? Munsi y'umusozi wa Sinayi. Nuko abajambo ari muri Levitike ni extension y'amastipulation agize l'alliance yabaye conclue hehe? Muri Exode 19 à 20. Alors, muri Exode 19 à 20 haraba ratification de l'alliance. Bien sûr, ratification de l'alliance irahera muri Egiputa biciye mu maraso ya wa mwagazi. Ariko baza kunga iryo sezerano solennellement ku musozi wa Sinayi muri Exode 19. Alors, Levitique imeze nka extension. Hanyuma nombre twayise gute? Nombre. Alors, oza hano. Urabona uyu mugabo turunzi isezerano. Hanyuma arapfuye. Apfuye umuhungu we aramusubirira. Sibyo wapfuye washobora gusubira hajya. Umuhungu wiwe aca amusubirira. Ingo. Uyu muhungu amusubiriye nimba cinarunzi isezerano n'uyu. Ntegerezwa guca je n'uyu tumera nk'abasubiramwo rijya sezerano kugira ngo aryumve. So arapa ko dufite amasezerano. Nawe impapuro iyo twarumvikanye. Ibyo yateza kubahiriza n'ibi, ibyo yateza kubahiriza n'ibi. Mbega uzobibandanya we nk'umurongozi mushasha. Murabibona? Kenshi iyo umwami apfuye uwukurikira hari igihe avuga ati ibyo bintu bakasinye byo ndabyaza. Agaca yirefuta. Naho rero ibihugu byaca byatakara kubera uhindi ikintu na kimwe muri ayo matete baca gutera ibintu bigaca bikomera. Sibyo none? Alors, isubira hajya anye. Mwibuke Moise agira apfe hari uburongozi bushasha yitwa Yosuwa. Hanyuma même les sujets bahindutse. Hari urunganwe rushasha. Igitabo ca ntuze ca nombre gifatanye na Deutéronome. Alors, nagaruke uyu mushinga ntawe. Alors, uyu muhungu w'uyu mwami muri ya document ya alliance nagiranye na Papa. Turiko turayisubiramwo n'uyu muhungu. Ivyabaye hagati y'igihe dusinya gushika uyu mugabo yime hari ama development historique yabaye. Sibyo? Hari ibindi byabaye tumaze gusinya ya document. Baravyanexa bakavuga bati inyuma yo gusinya rya sezerano havuye haba ibi ukavyanexa document ya alliance. Alors, munyumvirize neza. Igitabo cyo kuharura kimeze kandi nka preamble, nka extension. No gusubira kuvuga ati burya isezerano reje kuba hagati ya jewe n'Abisirayeli bavuye bangarariza bica bigenda uku. None mwebwe tugiye twinjira mu gihugu cy'isezerano mubibona gute? Muzomera nk'abavyeyi banyu canke muzokumvira? Rero nombre ifatanye na Deutéronome kugira ngo ibe extension yagura izo nkuru zabaye hagati ya Exode hamwe no kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Mbega turacari kumwe. Alors, igitabo cya Deutéronome cy'Akimeriki. Deutéronome ni iki? Ni renouvellement de l'alliance. C'est l'alliance sinaïtique, ni rya sezerano ry'Isinayi
rimera nk'irisubirwamwo rigatsindagirwa kubw'urunganwe rushasha kubw'abarongozi bashasha. Alors mbega Deutéronome twoshobora kwiheza structure nka traité d'alliance, ubwayo nayo nyene imeze nka traité d'alliance uyiravye. Reka duhere kuri prologue chapitre 1er 1 à 5. Deutéronome chapitre 1er 1 à 5. Prologue historique haja mwiki. Les deux parties se présentent. Muri Exode prologue ivuga gute? Ni jewe uhoraho nagukuye muri Egiputa mu nzu y'ubuja. Nk'iryo ni ijambo ryerekana un prologue historique. Muga twavuze yuko même Genèse yose imeze nka extension ya prologue historique document d'alliance. Nshaka mu byumve neza, nshaka mu bitahure neza. Alors mu 50 ya mbere Mose amera nk'usubira kandi kwintroduiza. Reka tusome umurongo wa mbere gushika kwa 5 Exode. Aya niyo majambo Mose yabaririye Abisirayeli bose bakiriye hakurya Yorodani mu bugaragwa mu kiyaga citwa Araba, aharabana n'Isufu hagati y'Iparani n'Itofeli, Ilabani, Haseroti, Ibihazabu. Uvuye i Horebu ukaja i Kadeshi Barinea uciye ku musozi Seyiri, n'urugendo rw'imisi 11 gusa. Mu mwaka 40 mu kwezi kwa 11 bya mbere niho Mose yabaririye Abisirayeli ivyo Uhoraho yamugeze kubabwira byose. Amaze gutsinda Sihoni umwami w'Abamori yaba i Heshiboni na Ogi umwami w'Ibashani yaba ahitwa Ashitaroti n'ahitwa Edireyi hakurya ya Yorodani mu gihugu c'Imowabu, niho Mose yatanguriye gusobanurira ibi vyagezwe. Amen. Alors Mose agira basobanurire ivyagezwe. Mugabo kubibasobanurira ashaka kumera nk'ubibutsa iyo baje bava. Abibukije urugendo rwabashikanye hehe? Rwabashikanye kuri Horebu. Abibukije i Horebu baca bibukije. Baca bibuka rya sezerano rya mbere. Rero imbere yuko ababwira isezerano rishasha amera nk'ubasubirira urugendo rwabaye imbere yuko bashikano hantu bakeneye kuhonuvera isezerano. Kuva kuri verset 6 gushika kuri chapitre 4 à 43. 4 à 43. Aya majambo nyera aheje kuvuga agira yagure gushika kuri chapitre 4 gushika kuri 43. 4 verset 43. Alors Mose ariko aravuga ibintu vyabaye bitandukanye aho baciye imyaka bamaze mu bugaragwa, imeze nk'intangamarara historique y'ibintu vyabaye imbere yuko bashika hano hantu bakeneye kuhonuvera l'alliance. Alors nova ko discours ya mbere ya Mose ihera kuri chapitre 1er verset 6 ahatangura kwagura asobanura kano kahise kurunganwe rwa mbere gushikaho urunganwe rwa kabiri rugeze rukeneye gusubirirwamo ivyagezwe. Kuva kuri verset 44 chapitre 4 verset 44 ibirivyo vyagezwe Mose yashize imbere y'Abisirayeli, arivyo vyashinzwe amabwirizwa n'imanza Mose yabashikirize igihe bari bavuye muri Egiputa bakiri hakurya ya Yorodani. Agira atangure discours we ya mbere aho asubira kandi kubibutsa ivyagezwe 10 yitwa kwita ni discours ya Mose imwe yo kwita ama stipulation générale, ni vyagezwe morale uwo yahaye Abisirayeli kugira ngo bigenge ukubaho kwabo bidafatanye na rituel du temple. Hari ivyagezwe Imana yabahaye bifatanye na rituel du temple bijanye n'imigenzo n'imigigwa y'ibimazi. Aho niturahashika ni tutare stipulation générale, ni vyagezwe Imana ibahereza mu buryo rusangi kugira ngo ashobore kuba abantu bagororotse batunganye. Hera kuva ku murongo wa 44 du chapitre 4 jusqu'à chapitre 11 verset 32. Chapitre 11 verset 32. Voilà pourquoi les stipulations générales zihera kuri chapitre 4 verset 44 jusqu'au chapitre 11 verset 32. Tuanza kugaruka ku byo twita shema
rya jambo rivuga ngene Imana ari imwe rudende, chapitre 6 4 à 5, ukundisha Imana umutima wose, abatubigarukako. Mugabo hano araca abahereza amastipulation afatanye na vya vyagezwe 10. Ni code morale, ni ingene abantu bakwiye kwigenza ku buryo barefleta la nature morale de Dieu mu bwoko bwayo. Watwigije kuri Eglise atubwiye ingene umuhamagaro wabo wa mbere kwari ukwereka isi isenga ibigirwamana. Ko basenga ibigirwamana niko n'ingeso zabo zaca zikobomba morale. Amayidole basenga, inkurikizi derrière ayo ma idéologie idolâtre harimo corruption y'ingeso, ubusambanyi, violence, ibintu bari tugitabo ca Josué n'ingene Jericho yategezwa gusambuka kuko yari centre d'idolâtrie idasanzwe mu karere kose k'Kanani. Alors hano Mose yerekana ingene Abisirayeli nimba basenga Imana y'ukuri n'ingeso zabo ingene babaho bikwiye kwirefleta la nature morale de Dieu iri parfaite. Hano nta bintu vya temple birimwo, nta bintu vy'ibimazi birimwo, c'est juste ingene Abisirayeli bahamagarirwa kuba abantu batunganye mu ngeso zabo. Kuva kuri chapitre 12 verset 1er, chapitre 12 verset 1er jusqu'au chapitre 26 verset 19, havyo twakwita amastipulation spécifique. Ibi rero harimo vya bintu byabagoye gusoma ndibaza, ibizira n'ibitazira, ibikwiye kuribwa n'ibidakwiye kuribwa, bibutse bitabicahe, igitabo ca Levitique. Murabona yuko hariho amastipulation spécifique, nivyo twita twaravyize mugabo ni la pureté rituelle, ni ingene Imana yifuza ko biciye mu vyagezwe umenga bivuga ku bintu vy'inyuma. Imana ibiri kwirabeduka kwikonforma kwitegeko kanaka Imana ivuze mu vyo yababujije. Abatubwira ko mu mpera tutweze uje Deuteronome dushaka kwibata imbega ibinone kubera iki. Alors kwiyumvira ngo kubera iki Imana yabibabujije, turashobora kwesera gutora ama réponse, ariko turashobora gusa gukabakaba ayo ma réponse. Si misi yose Imana isigura ati igituma ndakubuje kino kintu impamvu niyi, kugira ngo isatisfaise notre raisonnement cartésien. Oya, hari Imana ikintu gikubujije, kandi mu kutakikora werekanye devotion yawe kuri jewe. Peu importe le caractère rationnel idakwiye, apparemment idakwiye y'iryo tegeko ryanje. None Imana ivuze ati ntujyaga kwavu kubera hagati y'amano hacaho umwanya, bisobanuye Alors c'est pas nko kwibata imbega kubera ko Imana yabujije Adamu na Eva kujya ku giti kiri hagati mu itongo kimenyekanisha iciza n'ikibi. Kubera iki yakibabujije? Yifuza kubahereza une loi ibagira des sujets moraux, bumvira à une loi iri externe bahawe de l'extérieur. Hanyuma mu kwikonforma kuri iryo tegeko bademontra ko ils sont des sujets loyaux muri iryo sezerano rya Adamu n'Imana. Rero n'Abisirayeli twabivuze bimwe mu vy'Imana ibabuza hano, turashaka ibisobanuro twabivuze uherutse kumbure. Nashaka kwarinda ingwara zimwe zijanye n'ivyo bikoko kubera ubuganga butari bwateye imbere. Kumbure muri ivyo bikoko Imana ibabuza harimwo ivyatangwa ivyari bifise une connotation idolâtre muri aho karere. Imana yifuza ko bitandukanya navyo, ntavyo nzi impamvu ni nyinshi, mugabo impamvu imwe yoyo idahara n'igihe twabuze isobanuro iyo ariyo yose. Imana yifuza kurera leur conscience mu buryo buri morale, kugira ngo bamenyere kubahiriza itegeko riri inyuma yabo bahawe n'Imana ibasumba. Tuvuga bene data, ayo mastipulation spécifique ava kuri chapitre 12 verset 1er akabandanya kuri chapitre 26 verset 19. Tuyita mastipulation spécifique. Aya mbere twahise gusa gute? Amastipulation générale avuga iki? Avuga le code morale y'Imana. Ni nko kwagura les 10 commandements mu buzima bwa misi yose bw'urungano rushasha.
sinzi ko mubona yuko Mose ariko araresuma igitabo ca Exode, Levitique na Nombre, Deutéronome. Mwibuke yuko muri ya préambule historique ariko babwira ivyo baciye bitandukanye, ariko babwira inkuru zo muri Nombre, mu stipulation abasubije muri Exode chapitre 19, mu stipulation générale, mugabo muri spécifique abasubije muri Levitique. Murabona ariko ngize kuba resumira ibitabo bine vya Mose kugira ngo urungango rube equipe kuba abantu bazi neza icimana ibitezeko n'isezerano ry'Imana. Iyi discours rero ya Mose ikomeye ikiva ku chapitre 27 kuva ku murongo wa mbere gushika ku chapitre 28 umurongo 68. Havugwa iki? Les bénédictions et les malédictions. Turi kumwe? Quand tu vas Deutéronome comme un livre de la loi. Non, comme un livre de l'alliance. Comme un traité de l'alliance. Twabonye ko bafise prologue historique. Aho Mose amera nk'ubabwira ivyabaye kugira ngo bashike i Horebu kandi bongere bashike hano hantu ku nkengera y'uruzi rwa Yorodani. Amera nk'uwibutsa ivyabaye. Hanyuma acavuga les stipulations, akazivuga mu buryo bubiri, stipulation générale et les stipulations spécifiques. Hanyuma acavuga iki? Les bénédictions et les malédictions zaba zifatanye n'amatraité d'alliance politique yariyo yose. Umwami yaravuga ati niwahagarika kundungikira ikori nzoca ngomora ingabo zanje zose zizoturira igisagara. Niko vyari bimeze n'amamenasi. Mugabo kandi ni wowe umwizigirwa ukanyumvira ukaba umuhwa vasale mwiza, abansi bawe bazoba abansi banje, uguteye azobateye jewe, nzokugwanirira kandi uzoba nshuti magara. Alors nous voyons que les bénédictions et les malédictions muri Deutéronome ziva ku chapitre 27 au verset 1er jusqu'au chapitre 28 verset 68. Amen. Alors du chapitre 29 au chapitre 30 verset 20, Mose abariko arexhorta amajambo ya nyuma abisirayeli, abibutsa batera intege amajambo atandukanye. Mugabo kandi ku chapitre 31 ashitanga kuvuga ibijanye n'isubizwa ry'uburongozi kuva ku chapitre 31 ku chapitre 34 verset 12, amera nk'uvuga ibijanye n'uburongozi bushasha, ingene bazogabura ico gihugu c'isezerano nibagishikamwo, uzomusubirira n'ibindi nk'ivyo. Okay, tutavuga yuko imirongo ya machapitre ya nyuma n'ama exhortation finale ya Mose aho agaruka ku bintu bimwe bimwe ingene bazotunganya igihugu nibagishikamwo, yongera avuga vy'umusubirizi wiwe. Nashaka tugaruke kuri shema, novuga ni imirongo mfatiro y'igitabo cyose ca Deutéronome chapitre 6 verset 4 à 5. Tugadusira barangiriza kuri shema, Deutéronome 6 4 à 5, aho twita imirongo rufatiro ya kino gitabo cyose ca Deutéronome chapitre 6 verset 4 à 5. Ni mirongo abisirayeli bari bazi ku mutwe, ibibutsa ingene Imana yabo ari Imana imwe rudende. Katwisomere hamwe. Nimwumve yemwe bisirayeli, Uhoraho Imana yacu niwe uhoraho wenyene. Nimwumve yemwe bisirayeli, Uhoraho Imana yacu niwe uhoraho wenyene. Nikajambo kambere kagize shema, kagize n'ijambo nimwumve, kumviriza. Ubwa kabiri, Uhoraho ko ari unique, ko ari we wenyene. Hanyuma inkurikizi ni izahe? Verset 5, mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose. Amen. Sinzi ko tukomera nk'abameditateur kuri uyu murongo, imbere uca dutangura ibitabo byacu bya kahise,
Mose mwibuke ko hano turi muri partie ya chapitre 6 4 à 5 sur ma stipulation générale ya Deutéronome. Niko ko ni vyagezwe bivuga sur le code moral y'Abisirayeli ifitanye isano n'ivyagezwe 10 biri muri Exode chapitre 20. Alors Imana ivuga iti Mose abwiye Abisirayeli mumenye ko Uhoraho ari we Mana wenyene. Abisirayeli bagira bagende i Kanani aho bazosanga izindi mana. Abantu ariko barabwira abavyeyi babo barabaye tante gusenga izindi mana bageze mu wabo gusa. Batarashika ni Mowabu, Mose agiye gusenga ngo yakire ivyagezwe 10 yasanze Aroni yababazi izindi mana. Yarazi ko ari igeragezwa ridasanzwe yuko Uhoraho bamusubiriza izindi mana. Muri Shema umwise wese atiza kwaprena yuko Uhoraho ari we Mana wenyene. I Kanani bazosangaho ibindi bigirwa mana. I Kanani bazosanga yandi madivinite, kandi uburyo madivinite n'amaculte ari organize aho hantu bizobakwega. Ariko Imana yifuza ko none rwa kabiri rugira rwinjira mu gihugu c'isezerano rumenya yuko Uhoraho wenyene niwe Mana. Amen. Hana chavuga none je twari tubizi. Ntabwo ubitsindagira niyashu ivyo tubizi ko ari we Mana wenyene. Ubivuge gushika bakuzana na mushwara. Uri kuvuga ko ari we Mana, turabizi ko ari we Mana wenyene. Ariko murabe verset 5. Icerekana ko umuntu yatahuye ino action misanzwe. Nuko verset 5 acakora iki? Ukundishe Uhoraho ubwenge bwawe bwose, inkomezi zawe zose, ubugingo bwawe bwose. Nuvuga ngo uwatahuye icambere akora ica kabiri. Ariko kenshi uvuze ndabizi ko ari we Mana we. Mugabo nimba tudakundisha Uhoraho imitima yacu yose, Uhoraho siwe aba ari Imana yonyine mu buzima bwacu. Turi kumwe? Jese zinga mwebwe mugabo ijambo ry'Imana hari igihe turi sophisticated itari sophisticated. Uravyizera, nimba uvyizera ico cizego gice gisuri ku buzima bwawe bwose, ukumva iyo Mana na caractère unique yayo bitumirira être yawe yose kwiyegurira iyo Mana no kuyisenga yonyene. Urumva ko Uhoraho ari we Mana yonyene. Hanyuma mwumviriza ikintu gikomeye mu ntango, ayo hava ijambo shema. Mugihe wese wakumva umviriza nimwumve. Mose atangura gutumirira Abisirayeli ngo nimwumve yemwe. Nimwumve. Ndushobora kuba abantu bafite ico cizego gitsindagiye yuko Uhoraho ari we Mana wenyene. Tudasoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ritwereka yuko Uhoraho ari we Mana wenyene. Ijambo ry'Imana niryo rititura ibindi bigirwa mana vyose biri mu buzima bwacu. Ijambo ry'Imana niryo riza rikamurika imitima yacu rikavuga ati erego Uhoraho si we Mana yonyene mu buzima bwawe. Nimwumve yemwe Bisirayeli. Niba abantu batiga ijambo ry'Imana vy'ukuri basho kuba mu bintu mengana n'ivy'Imana mbwatari ivy'Imana. Tukaba twabisubiyemo. Abantu bafise izindi mana, le succès, la richesse, iterambere, abana, icubahiro, le plaisir, le sexe. Ibintu vyose umuntu yabisubirije Imana ntaza avuga ati hello murakomeye, ndashaka kubabwira ko ufise ibindi bintu bisumba Imana yo muri Bibiliya vyitwa ukunuku. Sivyo na gatoya. Nta muntu umwe yigera abikora gutyo, nta numwe azobikora. Ivyo bigirwa mana turafisigaye tuvyambika tukavyamberisa. Haleluya. Nabonye akavideo karaho ryari kavuga umva je umuhungu wacu Joel mise zera duteye ikibazo kubera yagira heze deuxième trimestre atanze kwandika chiffre 1 arrière arabizi. Ivuga que ça c'est pas normal. Turi amafaranga atari make. Ageze deuxième trimestre arabizi kwandika chiffre 1. Mugama recitation yose akabara yazi. Imbari y'amashuri rero agitera bwo ugasanga mwana afite ifaransa byinshi yari ku mutwe mugabo hagera kwandika no. Ça c'est pas normal.
nambwira rero Ariel dukura amaboko mu mpuzu uyu mwana tumwigisha chiffre à la maison. Siniko ndabesha nabizi tujya tujako tutidiwe bagira je monte je descends. Hanyuma ishengero numvise hariya hirya muri nori kirazira kuvuga ngo je monte je descends. Uri kwigisha umwana yuko amonta kongera ati vuga ati je monte et je monte et je monte. Ndavuze ngo je monte nakabonye seriously. Kirazira kwigisha umwana ngo je monte ou je descends. Namwe pastor ariko aravuga ati kirazira kuraganisha abantu ariko arabwira ngo mu vyiza no mu bibi ibibi byanjye ivyo uri mwatuba n'ibiki. Gira mugenzi wawe ati tuzobana mu vyiza kuko twahamagariwe ivyiza. Nama nasuye ko ivyo bintu vyose binyegeje ofu ibigirwamana vya succès vya prospérité vya estime vya valeur personnelle mugabo tubinyegeza derrière n'inyigisho biblique nyinshi gushika tuje imbere y'ijambo ry'Imana tukayisoma nkuko boza ati nimwumve yemwe bisirayeli. Iyo wumvije ijambo ry'Imana uvuga ati erekura aho siwe Imana yonyene mu buzima bwanjye. Nimba hari ibintu ngira bitugoye tangiye kuza hano tujya n'ivyizerwa amaze kweresha amaklase y'ivyizerwa avuga ati gabundi nahora nsa gutya gabundi inyuma bino vyizerwa atari byo hari hinyegeje mw'imigera yose gabundi narinzi ngo ndi mu bintu vyo kandi ndiko ndakorera Imana kandi ari jewe ndiko ndikorera ari jewe ndiko ndirondera kubera ijambo ry'Imana ritwubwira ati eregura aho siwe Mana iganje vy'ukuri. Inyigisho zose zitwereka yuko dufise ikibanza kidasanzwe, dufise ikibanza ca mbere, dufise ikibanza c'iteka, ziba zigamije Bibiliya iradukorera, Imana iradukorera. Ariko intumbero y'ukubaho kwacu nuko twebwe dukorera Imana, nuko ihabwa icubahiro, nuko iba au centre. Suko twe tuba au centre hanyuma ikadukorera. Ibyo byose tubibona gute? Dusoma ijambo ry'Imana. Nimwumve yemwe Bisirayeli, uhoraho niwe Mana. Amen. Si je monte, uhoraho niwe Mana. Et si je descends, comme un machine. Nande no kumera Mana machine. Ariko abwira ibitari byo. Urabwira umwana ati je monte, uhoraho niwe Mana. Je descends, uhoraho niwe Mana. Ndakomeye ko muzitabira uhoraho niwe Mana. Ndagwaye. Amen. Nkuko twabivuze inkurikizi ni 5 kundisha uhoraho ubwenge bwawe bwose inkomezi zawe zose n'umushaha wawe wose. Iri jambo gukunda muri Deuteronome rigaruka nk'inshuro zirenga 20. Ahandi hose uhoraho menga ariko aravuga nimwumvire nimukora ibi nimukora ibi. Bize bitosha Deuteronome kirafise ingene gitsindagira aho karanga mutima ko kwiyatasha ku Mana. Nous devons le plus grand commandement de l'amour. Plus de 20 fois. Plus de 20 fois. Aime Dieu. Aime Dieu. Dutabura yuko à la base intumbero y'Imana no mu gutanga ivyagezwe. Niyifuza ko abantu gusaba vyumvira de façon. Mu buryo bwo gushitsa gusa le devoir. Yifuza ko biyatasha à l'Éternel. Et nous attachons à l'Éternel au travers l'obéissance. Alors abantu bafise un attachement à l'Éternel irimwo émotion gusa. Hallelujah. Shaka dufata tumanike hano abantu ngo année de l'attachement à l'Éternel. Mbe mwaka wanyu ubu ni mwe mwawise gute? Année de multiplication. Nta kibazo. Bashobati année de l'attachement à l'Éternel. Bikayiro gusuvuga émotionnel. Uyu mwaka ni mwaka wo kwiyatasha kubura. Ko turiyatasha kuri eglise. Umuntu yiyatasha atazi ijambo ry'Imana, atumvira ijambo ry'Imana, atondera kumenya ijambo ry'Imana. Hano dusanga aimer Dieu et écouter et obéir ni kintu kimwe. N'Imana yiteze ku Bisirayeli yuko bumvira biciye muri uko kumvira bakagaragaza leur dévotion à Dieu. Ivyari bitandukanye.
ariko ibi vyasaba igitangaza kidasanzwe, ko wumvira Imana uyinezerewe, ko wumvira Imana uyikunda, vyasaba igitangaza kidasanzwe. Niyo mpamvu Mose abwiye ariko ararangiza Deuteronome ati ndazi ko bitazobashobokera, ninamara gupfa muzoca muva mu vyagezwe vy'Uhoraho, ntibizobakundira ko mwumvira Imana, ntavyo mwoshobora kiretse mwarakebwe mu buryo bw'inyuma, oya mu buryo bw'imitima. Dusanga igitabo ca Deuteronome kigarukana la circoncision spirituelle. Pawulo ahava avuga mu Bikolosayi igice ca 2 ati namwe mwarakebwe kwagukebwa atari ukw'inyuguti gusa, ariko kwagukebwa ko mu buryo bw'umutima, igihe mwiyambura kameremere k'umubiri. Dusanga Imana riteze yuko abatoranijwe bo mu Isirayeli bazokumvira ari uko bahawe igitangaza cyo kuvuka ubwa kabiri. Bishobora kuba bitasa mu buryo bwuzuye nk'uko twebwe tuvuga ubwa kabiri izano rishasha, ariko nta muntu n'umwe ashobora kumvira ivyagezwe mu isezerano rya kera adakorera igitangaza cyo gukebwa mu buryo bwo mu mutima. Umwe mu bantu tuzi yarakebwe mu buryo bwo mu mutima ni Dawidi. Mu mazaburi yiwe avuga ngo ese ingene nkunda ivyagezwe vyawe, biransosera womenga n'ubuki, kandi ubuki bw'umutsama je sindabuzi mugabo ndavyumva, sinzi kubutandukanya. Mugabo Dawidi avuga ko yakunda ivyagezwe vy'Uhoraho, ko yabinezerewe. Ariko avuga ati nimunyereke inzira y'ivyagezwe baze ngo nanje nzoyigenderamo. Yari umuntu vy'ukuri akundisha Uhoraho ukumvira kwiwe. Tumaze kwegera igitabo ca Deuteronome ari igitabo kidasanzwe, kitwibutsa iki? Kitwibutsa ko Imana yagarutse ubwa kabiri kugira ngo ivugane n'abantu, ibabwira bati erega Imana y'isezerano, ukuri ko nifuza ko mugenza, ukuri ko meze, ibi byo nshaka, ibi bigira urunganwe rwa kabiri. Mu isezerano rishasha turazi uwundi yatuzaniye ivyagezwe, yaje kutubwira ati umviriza, hari isezerano rya mbere ryahonyanzwe na Adamu sogokuruza wanyu. Abisirayeli bariko barabwirwa Deuteronome, abavyeyi babo vyari vyabananiye kumvira mu bugaragu, ariko twebwe twese ariko twari tumeze, turafise sogokuru umwe aduserukira, vyamunaniye kumvira. Ntihari mu bugaragwa bw'i Kadeshi Barnea, hari mw'itongo rya Edeni. Yari afise vyose, yari akikujwe na vyose, ariko ntiyigeze yumvira. Yesu araza agasubiramwo, akadusubiza mw'isezerano rishasha. Bitubwira ngo nk'uko Adamu wa mbere yazanye urupfu, Adamu wa kabiri yazanye ubugingo. Ibirenze ivyo, Kristo arumvira mu gishingo cacu kugira ngo ukumvira kwiwe tuguharugwe ko nk'ukugororoka. Abacunguwe n'igikorwa ciwe bashobora gusa kumvira Imana kuko bahawe mpwemu yera, abavyara ubwa kabiri akabashoboza kumvira Imana babinezererewe. Aho ni igitabo ca Deuteronome gice gifatana n'inkuru yagutse y'agakiza ya Bibiliya yose. Imana ibahezagire. Muzosanga igitabo ca Deuteronome kiza kuba cité plus de 356 fois mu bindi bice vyo muri Bibiliya. Mashobora kwiyumvira, c'est le livre de l'Ancien Testament le plus cité mu bindi bitabo vyo muri Bibiliya. Incuro zirenga 190 igitabo ca Deuteronome kiragaruka muri Nouveau Testament. Iyo umuntu yifuza ufise umwanya mutoyi bikakunanira gusoma Ancien Testament yose, uzufata igitabo conyene ca Deuteronome ugisome, ucige kandi utekanye. Imana ibahezagire. Ntimutinye kuko so